yuko manager yuko Randy promoter yabwiye umumere yuko jewe mba mwibarabara atastire ngira kugira mbo musani akomeye abone ngire ruki byose banki miliyoni nka 180 kandi bobanza kugira bangwa dusinyisha mu nyuma bagira babanze banyubake ukunyubaka n'amahera management yarishe yo kundihira inzu n'ivyo fungura ayo mahera yose manager yararekura ariko Randy nta nubwo yigize ampangira na nyanzu ibintu byo gufungura byose ntavyigira binshikira naragenda kumuraba kante ivyo bitanu hibaza ngo nubujama kumbe ni ya noti ariko arajya kumbe imwe bandungikira ibana jende ndabemereye Randy ni ibintu bibiri abona ni ibintu bibiri kuko kudani mbwa vyorora imisega urumva hamwe atompa ibintu vyiwanje ndabarahiye nyamba afise umuryango nyamba afise umusheri ataze tuvugane baramubura bamubona nuko bimeze ushiramwo akandi ga freestyle ntangoraniye mpore mwana wa mama ntamvura idahita naho upita pita uri kuhiga ico rirenza rikarengo pita pita hands up hari umunsi bizohera banyita umwana w'imfuvyi yakuza atagira abavyeyi abisi bahinduka banyambika iceyi banyita umubandi banyita igitandero nta busambiro ntaho mbona nonyikira mugasho ni muhira nama mu vyago nk'umwana w'intambara aho nciye barazira umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku akirinda gakuku mwana w'ibarabara arironderera zinduka mu gatonda rondera icafu fungura kitanda ntagira ikarato niyo matera hageze kwifukire pe nico yifuka y'amatageti y'amawanted kuko manyanga kora kuko bisanga rimwo polisi zimufashe zihita zimukamata uba mwitwa Big J rumeni bikaya turabaramukije bakunzi bamenya nibi media n'abakunzi ba Big J n'abandi mwese mudukurikirana kwinombonesha kure yanyu ya menya nibi media. Uno munsi rero nko mumenyereye ni muri ca kiganiro citwa menya nibi twamatuba buri gihe. Uno munsi rero tukaba dufise umutumire yitwa Big J. Ngira ngo abatari bakemura muzi kuko n'umuntu wafise kahise kadasanzwe mu muziki wa Plus 257. Big J turakuramukije cyane ngaha mu bwami bwa menya nibi media. Murakoze cyane Messi. Uno munsi rero kuba twatumiye Big J turashaka yuko abantu bamumenya nka Big J. Big J ninde yoba wogerageza kubwira biography yawe abantu badukurikirana? Big J ndibaza abantu wundi ni Big J umuraperi sanzwe nkora umudo wa hip hop. Bari twa Big J Kermen bikaba beshi banze zagira Kermen bikaba bwa Big J zinabazi cyane. Izinari nimbaza imyaka myinshi w'umuziki wa hip umudiho izinari nimbaza imyaka myinshi rikora umudiho wa hip hop kandi uri umuraperi wenda bizi ibana niwo ndajyo je ni na umudiho wamenyekanishije kubita gatoya twumva iyi mvura iguye uhitamo kugama iyo tugamye nizo wambaye ziratota andika amanota kwino vesi mboni kaze vesi mistari irenze na RPG we urasaromwe je nza gutera rokete punguza kugara we nta ni modo kugira ugenda n'amaguru nza gutabuza ibikaya izina urabizi nitwa rumene bikaya ubona nkuri imbere ukanyereka umujinya buhoro buhoro kando fozire mereye nkiza bagwanyi bugirigiri bugira babiri nuko mani maso mu komanda vese mavuma rumene bikaya abakunzi bamenya nibi media mwamubonye Big J rumeni bikaya mwumvise kubikaya bimena bikameneka none wise rumeni bikaya kubera rumeni bikaya bizije sanze nyine bikaya ni zina bari komeye umuntu abafise imistari nyene ibana afise imistari kaze ibi bibazanya kujya kwibikaya none gikayo gifise mu ntoki kiragutema nkuko naje witeze je murapere maze gukora beef baratinya kuyishura kandi we hari indirimbo yawe numvise wadisinze abarapere bo ngaha barayizi ndimbe to underground yaratraininze sana narigeze kukumviriza muri Buja FM bagutumiye numva ibintu vyiwawe ntibisanzwe niyo mpamvu twifuje kugutumira ariko rero apare y'ivyo hariho iyindi nkuru numvise kuri wewe yerekeranye ivya Big J na Wema Entertainment ayo makuru wogerageza kuyaduha? Makuru ndayabaha kuko n'ibintu vyagiye n'ibintu vyakuze ko ntabanga ririmwo nivyabaye kumugaragara babibona je no ndababwira ko ndi muri legend yabuze promotion ndi muri legend yabuze promo ko yaje muziki ndamaze mu myaka 16 imyaka 16 uririmba ndirimba je ni generation je ni badogoye ko ndafise ndimbe kwakorana baba Udene kera generation y'abapeti usanga bagome ni muzi nani
Gome naranze cyane je ngozi nta muntu akora umuziki atanze Shamtam Nyatari uwo Gome ndiko ndababwira n'uwo duheruka gukorana ikiganiro afise indirimbo nshasha yitwa Rosalia abantu mwamukurikirana ibikorwa vye uja kuri Gome uja kuri YouTube ukandika ati Gome ngize nti ucubona ibikorwa vyiwe afise indirimbo nshasha yitwa Rosalia n'indirimbo irikira trendinga cyane n'umuririmbyi akomeye cyane kuva hariya mu gisagara ca Ngozi hama rero ndashaka utubwire neza wewe na Wema Entertainment ko tuzi Big J nk'umuntu ari muri management ya Wema Entertainment vyifashe gute je kabeda muri manager uya Wema Entertainment yeah jewe naragiye gupasa ntabwo ndiyo ariko ndimwo ari je kwera baramperezanse mu basani bateza gusinya muri Wema Entertainment present impande y'ibenyesha makuru kada je muri Wema Entertainment niko habaye higanwa umuvyeyi we Manera avuga ati ndakeneye kuko n'umuvyeyi afise umutima w'urukundo afise yifuje gufasha abana b'igihugu atarinze ko atsekara bahiga mwinyungu avuga ati afise talent ndabashigikire arakora ihiganwa avuga je nkana barimvye babiri ba mbere cyenda basinyisha niyo kuja mu higanwa muri Wema Entertainment twarabasani bashika kuri 5 aro bitajizo eshi baramuzi ko ndimbe tw'ubusyano ari mu twa Irimbo Focus akaba no muri kwa Keros Upenda akora mude wa hip hop ari indirimbo z'Imana gospel akana kidingabira no nyene basinyanye rimwe na Rinoji ndamuzi akaba n'undi bitwa Elize ari mba indirimbo mpimbazamana naje we nyene rumeni bikaya nyene bayaza ariyo nyene gukwega induro mugabe nakweza ibintu ni huko navuze ibintu byari bikenewe naho bari babinyegeje muri competition je nari muri competition ya Wema Entertainment Wema yakoresha competition umurimvyi umwe wese akavuga ati ntabuye byankeneye nkeneye umwe wese ndamurihira indirimbo musije ashaka hama jiri yitoreye ko jiri yabere muri Australia jiri bere muri Australia niho indirimbo baratoye sanga Imana arabikoze sanga muri za ndirimbo zitanu je nabaye wa mbere muri competition muri komisiyo mbere jewe jobaki akirunka manager bwate abapasije naba randi promoter yambari ati Big J felicitation ndikijambo namubwira mbwa ati muta vraiment ndashimye ahubwo kweri sikubwi wanje ni Imana yabikoze kuko mu bantu bose twari kumwe muri rya competition nari yari yoroshe mugabo akama ya felicitation mbona ku mutima ataryohewe Munyuma gambira ati bana bambara ati we rero burya haheze nk'imisatsi no muhisi side brother hari bwapfe niko kuza ebana burya brother niho byage batarafa katubwira ati mwabantu mwe ibintu bive mu nzira brother niho acayitaba Imana burya brother amaze kwitaba Imana niho yaciye atangura kuronka uburyo azungurutse niho guca afata niko guca afata ntuze yarandi akambira ngo mimisi ngo ngira ngo tugupangira inzu ngo buritegura tugupangira inzu ngo muzobana na Jizo mubane mu nzimye ndavuga ati ni fresh wese ndere mugenzi twandi n'inshuti kuva kera sirago y'umuziki twarayikombatanye kwimana dufashije tugaca tukapasa twese ni mujisho akatubwira ati mwe mutosinya vuba ati ntangorane mu nyuma yakatubwira ati je manager avuga ati ngama mwanze mwenda bapangira inzu imbere yuko musinya ndabapangira inzu shemwe n'ibyo mufungura kugira muze ndabasinyishe ibintu mwabazironka aho muba aho ni sawa twebwe turarindira twarinda niko bya bintu bitaba komba yamwishe no twatwuma ngo burya rero ngo itariki ngo zingahe zitanu z'ukwa gatanu ngo nto muzosinya ariko randeka nka kubitubwira tukarinda kubimenya ko twibwiwe na management so management aravuga ati burya twumva abandi je naragiye kumura abarandi none ko tatubwira ukuntu bimeze kandi atubwira ati mwebwe murazi we Big J muteza gusinya ahubwo rero mwebwe ni murindire impuzu ko turasonesha amakostime niho manager avuga ati burya remwe mu kwa kangahe kwa gatanu ifoko nango genda kubagurira impuzu ko Conference de Prince baye ari ku munsi wa gatandatu ibera kwa Muvayo kumutanga site ndahabona kwa Metre Muvayo niho guca kwa tugenda kwa Oscar Fashion twe twari dufise amakuru ko costume zavuye Tanzania ariko ubwo je na mugenzi wanje Jizo twagiye badezindi costume navyo vyagiye gutangara magaba tuce batubwiye ko costume za kwambara barandi nabandi bwazi costume z'abasani zisa bati kuza kwambara zisa twega basani ariko twese dusanga zimwe babiri ari wambaye zisa kidinga birano na Rinoji izi wacu zazambara myambara randi ndambara ntuzeya
bari tubacha twambika udukostime tumwe nko twa Samire tutanganye ibintu azazi niko manager avuga abaririmbyi bagiye gusinya bategeza kwambara izi twe twagivuye muri twavuye twebwe ahantu tuzi ko tugiye gusinya kuko costume zaguze kwa Oscar Fashion no kuza kutumwesha kudushaka ama fresher mu mutwe hose yari amahera ya management ndibuka Vivance twarajanye tugana no kuraba ravashe tugiye kubagiye kuma invitation tugiye kugura na style niko reba kime kuri ivyo bintu ku munsi wa samedi tuze ko tugiye gusinya tubona hageze kwambara costume abandi bambasizo baduhaye Muca muratangura mubabona ko hari nk'akantu mugenda bati mani ibintu ni hatari randi aho ntiturindiriye ngaho niho mu nyuma kwa twumva tubwiye ngo urabona Oscar Fashion nkuru mwana sinyuma cyaza ni bace twako bacaza imodoka zibira Oscar Fashion twe twagiye imodoka ya Oscar tona basanzwe twateza kugira hamwe tubona kidingabirano na Rinoji bagiye imodoka imwe cyo kiminarandi twe tubaca badushira mu modoka ya Oscar Fashion bateye ibindi kumenga biko biragorana dushitse kwa ntuze ya kwa muvayo kujya bari bagize intebe z'abasani baza kwicara kwagiye gusinya twe tugishika aho twagiye kwicara twabonye batwigiza inyuma mugenzi wanje ciza mbona atatangura gushwana avuga ati ko batwigiza inyuma kandi urubanza rugwi wacu kandi manager avuga ati urubanza rugwi wanyu mugiye mu kazi bani batwigije inyuma acha dushiraho intebe yacu je na mugenzi wanje niba kandi caranye na ntuze na Oscar Fashion mutama Oscar Fashion bw'Imana muhezagire na sema vumba ari impande yanje simbizi wa sema vumba Oscar nareko nagira mari kwicara abandi bari rero mu nyuma sinzi ukuntu agiye reba cyatangara gupresenter bavuga ati abarimvye agira batangure gusinya acabanza bahuma amaso abantu bari mu ntuze bari muri Conference de Prince yuko je Big Jeng yasinye na mugenzi wanje Jizo na bari ko je no gisanze ko azoza gusinya ko rino je muri competition ntaho nigize mbona ndavuga ati mvati none ko mujamaze gusinya cha kibanza cyacu ne bakiriye bacivye ariko umutima ariko mvuga barakiriye none ndi nta presence yuko tuza gusinya mago maze kuraba commentaire kya kiganiro bambe yijya Conference de Prince murabe ko abantu kuntu basaba randi none ko abantu benshi bavuga ati none ko budget munasinya randi no twazimera nkubivuga ati none ko abari kubasinyisha bagiye bimeze gute cinabwira ntuze yacu ndafata ndacemera nk'ubwo mutse gatonda ndabwira bari twe none ko muri ko muraduhenda ko tudasinya nibiki tubona nabandi mo hamahera mibahasha bari ngo bijya ngo twarabye ngo mwebwe mwengo ntimwosinya ngo mugamuse musinya ngo mu kwezi kwa gatanga kwindwi kwanza je manager atubwiye ati mwe ni mureme bosha musinya we manera umuvye je nta sino musha kugenda umuntu je sinoza kurondera base kwa randi ko randi ni mu underground ko je randi ntabwo tunganya je nkeneye base sino irondera kwa randi insoza kwironda kumenyesha makuru no irondera kumusana inkanje harabo tunganya buri je ndi nkabajya ba Fabirove Kamirigado ba Bifes canke bantuze ba abasanye turi muri Janesimye n'abantu no bana basatu bije na satu binawe nese notinya kumutera bezi kora bezoza kubera jiwe ntiyananze kuririmba ariko soza kurondera bezi kwa Landi Promoter iyi ni nkuru y'ukuri mvugishije ukuri abantu benshi barabizi manager avuga ati we ni mwihanganisha ndabasinyisha mu kwezi kwindwi canke mu kumunani indimbo zanyu naze bakoreye video ndabati kumuvyaye nza bivuga aho ni sawa nyabati muga gusa mwebwe ubwo inkuru y'umwana isuye nyuma manager yanze atubwiye ati mwebwe nabara kuko nabari no ntibashose baja mu nzu babapangiye babati bage barande abo basinye baza kuja mu nzu ariko rimwe mwabanje kuronka hano muba ivyo mufungwa ndabashiremwe iryo ni jambo umuvye yatubwiye we manera kandi narandiwe nyene vyavugwa vyumva turarindira ngaho guhera mu kwezi kwa gatanu gushika mu kwezi kumunani ndavuga ati ndabwira mugenzi wanje Brazil vyabintu ndabona menga nakayobora bahinga none kasha batubwiye kudupangira inzu niyo nzu ntiyapanzwe navyo bintu byabikindi kwagenda gusokona randa guhamagaye ngo ugasanga ngira akaguma gufenesha ivyo bitanu akadimira ugira gusa wewe ikaburibe ntugume ubibaza vya bintu niyo nyuma nabwiye mugenzi wanje Jizo yewe vraiment ibintu birandambi ubu je no kwananye ndahevye ahubwo gusa niba mpindirimbo zanje ababire bampimbi kuba vya ndabona nga wapi tangungura acara ba concert ya media tour kwa je manager atubwiye ati mwebwe ngenda bategura ibiteramo mubanze kwanja vya Wema Entertainment rebo imenyekane ati ntangorane ko randi yarazi yuko jamira management yarazi yuko twese bari babasani batoyaho nyine batari hugwa bafise ko radi je ko maze gukora indirimbo zirenga 40 maze ko indirimbo zirenga 40 hafi 40 simvuze collabo nifise gute kumara kuri stage
isaha yose noyiririmba noyimara ndi kuri stage namuge nagizo nuko nyene kandi nta muntu muri yagiye asombya narinoje nta hiti jasombya amaze gutera nta blague zirimwo cenda amaze gutera amasonge nakera kandi yabaye hiti mu gihugu cy'u Burundi. Ndavyibuka hari n'indirimbo yitwa ngo yandekera umwana mwaririmbanye n'umutipe bitwa Depite. Zitwaye ivyo sinubusanga ndi kumwe na ba Christian de Genius ndafite nakora na ba T-Max zabaye hiti. T-Max? T-Max twakoranye indirimbo yabaye traininze Christian de Genius ndimbe tu vyisi n'ubusaza yara traininze indirimbo dace kuri za Voix d'Amerique ku maradiyo atandukanye zo hanze. Ndibuka ziraza no mu masanganiro award je ndamaze kujya sanga Pama Award igasa itarabasanganiro award yitwa Pama Award je nabaye wa kabiri muri competition ya sanganiro. None ivyo bintu haragera bajya barafise ivyo bikorwa bari bamaze kubijamo. Yaho yari gufata ikibanza canje akakigurisha akagishiramo kwa Rinoji no kwa Kidikidi mu gihe ari nyuma yanje turo zibiri. None ico gihe mugiye guhiganwa mu gutsinda mwakurikiranye gute? Je nabaye wa mbere muri competition. Ko je naririmbye indirimbo y'ubuzima. Ndiko ndimba ubuzima bw'umwana w'ibarabara. Nimugiye bavuze ati ujya mu peta indirimbo y'umwana w'ibarabara ujya mu tipe niwe je nagize uwa mbere. Niwe jiri yatoye kuko nabaso yatoye. Hatoye jiri. Jizo mugenzi wanje niwe yacabo wa kabiri. Mu wa gatatu? Gatatu ari Kidi. Aribo babiri bace basinye bena ntuze bena nibo bace basinya. Kubera randi yacagenda avuga ati yabanje abwira management baza abantu baba mama bibiri anje ntavyo babona ndavuga ati imviri kubavuga ati no twose Big J nivyo afise tara. Ni murimvyi mwiza azi kuririmba talent arayifise ariko abayeho nabi uravyumva abayeho fo icyambe na mbere abamwibarabara ariko Landry yabwira we Manera Landry yabwiye we Manera ntabwo beshi ndibazana yaneye yiwe ngene yaranabivuze kuri mu maradiyo mu masamezi ukaba bimubaza muri connection aje bariko barabimbaza kuko yaneye nawe yari mu bantu babiteguye niho yari ariko yaneye niwe urazi ko nasingishije Randi yanamusinyishije ndavyibuka arivyo twese narandi n'abandi bamyesha bakora barabizi Randi yacagenda abwira manager bwa ati Big J abayeho nabi abamwibarabara nta style agira nta nibikina na fresher afise ndabira abantu biko mbona jiwe ko nabandi umuntu no basuzuguritse mu bantu bakunzi bamenya nibi media mugerageje kuramona Big J yo basa n'umuntu abamwibarabara canka adafise haba canka ngo atambara neza barabe na video je maze gukora ndabiko ma clip arahari narayakoze barabe ndi naco tanatangaje n'ijya mu vyavuga ati kumbe wa muhungu ko bambeshe kwasa nabi kandi ameze neza gushika yaho n'amafoto badufotoye muri conference do prince kandi mu vyababwiye ati muze kubafotora mu mifoto zabajya abana banje ndababone bamubwira yuko atafoto ziwacu zihari bamubwira ko atamafoto hari kandi bari bo bayafotoye je n'amafoto twifotozanye na Randi barinoji rwose twikomeye umuryango nyene wawe entertainment ko twari mu muryango umwe kubera avuze ati babiri basinye naba abandi no badosinya baraka do presenter mu itangazamakuru bati aba nibo bigomba mumvirize nakiya kiganiro kinijya conference do prince nimutumva Randi avuga ati abarimvyi basinye bugira kabiri ni Big J na Jizo jewe abakunzi b'umuziki muce mumbona nk'umuntu mubi cyane gose jewe sinoza kurondera beze mu bantu nibinabikoze kugira Randi ntazabandanye ntazabikore n'abatoya bacu birababaje nk'umuntu azaho kuzunguruka azi yuko je nani bere mu buzima bubi kandi nanje yuko azi yuko nanje nkeneye ndi umuntu uririmvye afise talent afise tara nkeneye ubufasha agaca ashaka kunkoresha umunyoro rudahera je ndawita umunyoro umuntu aguma ashaka gucinyiriza hahandi ntuvyuke kandi mu gihe akeneye mu abantu abakunzi b'umuziki bakeneye iterambere ry'umurimvyi w'umurundi nico kintu cyambere cyambabaje kuza aho nyene tukiri ngaho Big J none izo ndirimbo mwagiye gukora nizo mwari musanzwe mwifitiye cyangwa barabarihiye muraja gukora twebwe baraturihira kuko je bagomba sindirimbo imwe oya je nishize indirimbo zibiri none majambo make wewe usaba iki muri Wema Entertainment muri Wema Entertainment gikintu usaba cyambere na mbere cyambere nibikogwa wagomba je kumfasha si ku nguvu ni uburenganzira bw'umuvyeyi bwawe Manera kuko wenye nawe yavuze ati nkeneye gufasha abana b'igihugu kandi nkuko nawe yavuze ati je ujya mwebwe naje vyaranbabaje sinzi uko je vraiment ivyo bambariye sinariko ntavyo narimenyereye kandi birumvikana nta kosa afise ikosa ni bagenge nyene bagomvye kwiyagura kubera cyambere je Randi ndabizi Randi arashonje arafise inzara uko impamvu ashonje nta kuntu nk'umuntu nkayaniye yo gufasha azi yuko asanze we Randi promoter utanda no ku kibuga c'indege atanya style nziza ufise wirirwa mu style imwe mugo umuntu akagufasha akakugurira imodoka akaguha imodoka ugenderamwo
n'impuzu akagushopingira ukaza no mu nzu nziza akagupangira n'inzu mu gihosha ibamwe nziza n'umuntu kagasuzuguro wakavuyemwo ugaca wifuza kugira nabi urya muntu yaguha ivyo bintu niyo mpamvu nabwiye yuko Randi afise n'umutima mubi kandi afise n'inzara kandi iyo nzara yiwe ni nabi no guhana akazi n'umuntu ashonje kubera bari kubanza bakamwubaka ko nawe narashonje bakamanka ubudemiri bakabanza kubaka umubiri kugira bamwereke za projet azikore neza. Aho nyene tukiri ngaho ku munsi wejo nkibona beze yawe urabona yuko wewe warampaye oya Jesse beze naje gukora nta beze je noza gukora kwa Randi je ko Randi ntacu twari dupfa nawe icaduhuje karakazi. Aya amakuru yawe jewe natangwe kuyumva utelefonye muri Hit Connection ba Ami Pro nibo bagutelefone no bantelefone kubera jewe bajya barazi yuko ivyo bambagije barabizi ko muri Conference de Prince baramperezanse nta muntu ari muri entertainment atazi yuko jewe Big J narenganije batazi yuko je nari muri Wema Entertainment nari umurimvyi wa mbere yari yateza gusinya ko je nabaye mbere muri competition. Amakuru yawe je nayumvise muri Hit Connection maze kuyumva muri Hit Connection niho nipfuza kukurondera wewe waragerageje urambwira ibitari bike umaze kubimbwira naratelefone umuririmbyi yitwa Yani A Yani A maze kumutelefona ku munsi wejo twaravuganye arambwira amakuru atari make bakunzi bamenya nibi media tugerageze kubumvisha amakuru Yani A yagerageje kuduha kugira ngo mwumvirize yuko ivyo avuga atari ubujyajya kuko Big J ndibaza ntiyoza ngaha ngo abeshe niyo mpamvu twahisemo gukontagita Yani A kugira ngo atubwire ukuri kuzuye reka tugerageze kubumvisha ukuri Yani A yagerageje kuduha aho ku munsi wejo twamutelefone tumubaza kino kibazo cerekeye muri Wema Entertainment na iyo muri Zambia ni bon ndashima kuko ndakomeye kandi ndaronka n'ivyo mfungura kweri naho ni fresh hama ndashaka amakuru avugwa muri Wema Entertainment sinzi ko yampa Big J yari yagerageje kumpa makeya sinzi ko nawe hari cyo bubiziko je muri make Jesse shaka gusinga ndaguhisha canke ngo mpisha umuntu oya nivyo vyiza nk'imfura mvukuri ntarinze guca hirya bijya byose wanditse ni kurya nyene bijya wanditse ni kurya nyene okay none ivyo Big J yavuga vyo bari kabisa nta bubeshi na bukeya buri mutu ujya mwana yavuze ukuri byose none we nawe ko nariko ndaba ku rubuga rwawe mbona wandika uvuga ivyawe na Randri gusa ikintu novuga ko Big J yavuze atarico ni kuri bijya byo kuvuga ko manager yari yamaze kumurungikira amafaranga nta mahera yari bwamurungikire manager yavuga ati reka babanze bakuronderera inzu aho mubamwe na Jizo amaze ndabarungikira amafaranga gupanga inzu n'ayandi yo kwikenura ico gusa nta mahera yari bwamurungikire ico yihenze ko gusa donc urumva amahera abambeye ikibanza cyari kujamwo Big J cyagiyemwo Linoji icyari kujamwo Jizo naco kica kijamwo urya mutipe kidingabirana kidingabirano yari wa kabiri bijyana ivyo gusa rino vraiment umuntu yavuga ngo yakibabije Linoji sivuga ko yagiye mu kibanza ca Linoji naho Big J yari kugendamwo yari kuzamwo kuko twari twamutoye nk'umuririmbyi afise indirimbo iri hit kugira ngo ashobore kubaka isoko mu Burundi muri Wema Entertainment. None ikibanza ca Big J cyankwe coba cagiye he? Nibaza ko ikibanza ciwe mu bibaza Randri kuko ni wahagarariye management i Burundi ko je nibaza kari bo babizi muri management ahubwo nandi narindindire mu bandi mukatubupeti azo ikibanza ciwe azokironka ndabura narindiye ndabura nanje bo Randri twagerageje kumuhamagara kugira ngo tumubaze ayo makuru yase kuyaduha Randri nashobora kuyaguha gukora urabona nimemukenda mukerere nashobora guha amakuru namwe ahubwo aca gutera ubwoba mu gutanga amakuru urazi gituma ndiko ndabona kumenga ibintu biri mu ikintu kuko Linoji wewe ari kantera ubwoba mbwira ngo aya makuru ndiko ndatanga ngo arankorako mu gihe nanje ama audio yantuze sanzwe ndayafise niho naciye mbonera kumenga biri mu ikibazo bino bintu ntangorane na ntoya birimo nta kibazo na birimo ntagira ugutera ubwoba
aba Edison ko bambaza inkuru nk'uko nyene nijya bareka kubyandika ariko umuririmbyi n'umuririmbyi nturaba ngo ujya afise izina ngo randire promoter mesha makuru ubutanga inkuru ubona yana ibintu nuko nyene none we nawe ko nabonye konzi jewe numva amakuru yanje niko gusarandire hari kudahuza nanje kuko yafashe ibikorwa byanje muri mbere agenda gutuma shira imbere abaririmbyi babiri bonyene. none wewe woba ukiri muri Wema Entertainment cyangwa woba waravuye? Yana jendi muri Wema Entertainment jana kwijana gusa ico nahakanye nuko randire promoter atazosubira guhagararira ibikorwa byanje vuba ngiye kugira press conference nzoransa uhagararira ibikorwa byanje Burundi kandi mumenyesha makuru. Ebana karibu kweri natwe turakwiteze utegekanya kuzi no ryari none? Nibaza ko mu kwezi kuza nzoba namaze gushika ndiko ndabitegura kabisa mu kwezi kuza ndaza ariko press conference yoyo izoba ndibaza nko mu ndwiza ubu uzobe waduha invitation kugira ngo tuze tuyitabire hama tumenye byinshi kubyerekeye ibyo bintu. Twabaye inshuti brother, twabaye inshuti. Ego kuko Big J wewe ejo dufitaniye ikiganiro tuzokorana kugira ngo waduhe umuco kuri ayo makuru neza turi kumwe live abantu bamubone kuri kamera. Okay. Ego hama ikindi naco afise talent gusa Andre yashatse kumwicira gahunda ziwe na program bro. Icyambabaje ni kujya kuntu yaciye avuga ngo ntafise ahaba ngo iki ngo uwo munagura ngo byosaba nka 80 million ngo kugira aveyo ebana ajya amajambo urumva ko ari bizarre uri kurayavuga nko ku muntu w'umu artiste. Byarahabaye nabo benshi burimo. Urumva rero uko ibyo bintu atari byiza Andre yakuyabamo hano. Bakunzi bamenya nibi media muragerageje kumva amakuru atari make avugwa kwa Yannier n'avugwa kwa Big J. Big J rero mu majambo make turiko dukrotira ikiganiro dusozera kugira ngo abakunzi bamenya nibi media n'abakurikirana umuziki ndundi muri rusangi bumve ikiyumviro cawe n'icifuzo cawe bamenye wewe ico woba ukeneye kwa Randri Promoter no muri Wema Entertainment kugira ngo ababijejwe bagufate mu mugongo bagukurikirane. Boje ikintu gusa je novuga jewe wumvise nkaje nk'umu artiste nkaje maze imyaka irenga 16 ndi mu muziki w'u Burundi. Sikuvuga ngo nananiwe ngo niko ngo talent ifise niko talent ifise. Je ndabuze promotion ariko rero bisigure je ngumve nk'umuntu artiste nkaje ugashifata nka harandi wacende ukabwira management yuko jewe nabisaho mba nabisabwira kugira ufate ukavuga ko jewe ugira mbi mu style byo twara 80 million. Ubu uri kurasubiza umuziki w'u Burundi mu gihe uzi yuko jewe umuntu kende gufasha umuntu ahubwo nyene zi yuko meriwe nabi nije ngene narakwe kwitaho kugira n'Imana zimuhezagira uko no fatana ngaho nobona umuntu akeneye gufungura n'undi muntu abifise uce wimujyamo aho guco wiruhuta ujya muntu agira yicwe n'inzara kari ubufasha rero ikino saba nasaba ibikorwa byanje ikindi naco ivyo ariko yatera ubwoba itangaza makuru aba promoter abamenyesha makuru bashaka kubaza inkuru yanje acabwira ngo yobaburanya ngo cyangwa ngo azobagirira ngo ikibi ivyo navyihoze nari noje ndamubwira ati rinoje reka baje atera ubwo bajiwe jewe nyamba ntera ubwo je ntanzondiwe kugira n'umwana namutanze mu muzi kugira ni nk'umunyeshuri imbere yanje no mwiza kuririmba kuko ndafise nabandi niza kuririmba ndetse ujya urumva kugira nareke kuvyitambo ko yagize chance cyo kandi akakigura bigakunda nareke kuvamiriya ko avamiriya yaravye nabe je ntasombya kuririmba naho yoza twagira bato ujya ntiyumva n'imbere yanje hava ari nk'ikiziga urumva Decho bachize no mubwira ati nabireke uko je ntaco dupfa nawe nyambara ndabona ko ari mukuri naze nyene nareke kwinyegeza naje ibabwira ze nyene baduhuze nawe yabitubwira mu mubazi vyiwe abivugije no kubereka guma yinyegeza ati nyiki navugisha ukora ze nyene abantu babibone nabindi je nkeneye igisigaye naco ntabatoma n'ivyo bikorwa je nzobandanya nzokonguma ndirimba ko ntibazompagarika so bampaye impano itarana yawe n'Imana naho bogume n'ivyo bikorwa baragomba banagume. Aho nyene Big J tukiri ngaho nta kuntu none wo kwitura Mikale de musiciens cyangwa cooperative de musiciens kugira ngo igukurikiranira ikibazo cyawe mboje n'ubundi ivyo ngoma kuzogenda mbamagana kubera cyambere na mbere umu artiste umuhagaritse umwaka wose atari karakora kandi arisi ari gukora
ari nta kuntu yogenda uko yataca nawe atagashumbusha umuhaye ho nkaje urumva umwaka wose banyicaritse ngo uzokora kandi na za project nari gukora na cemba nazihagarika ico cinge numva nagashumbusha kaba gakenewe ariko jewe ivyo sinkeneye kudiniga no bantu kudiniga byo ndiringa jewe ntari bigusa nagombye gusa ibintu bimenyekane ariko n'abantu ivyo bintu byikure mu n'ubuyuwaye n'ubujuju ku muntu akenetera mbere y'umuziki w'u Burundi umuntu nkarande nkuge ntabakwiye kubakora ibintu nkabijya abakwiye kuba ari umuntu wo gufasha aba artiste akamufasha akabana gufasha ngo ufashe Fizo ufashe Satbi fasha bajya batoya bawe nabajya batoya ubona uko nabone ejo bazogushimira n'abatogushimira umuntu wamufashije nato kwibuka ariko imbere y'Imana ntigira kwibagira atume gashobize ubundi muntu nkaje ari nk'abantu no kwibagira aho nyene Big J tukiri ngaho uyitwa Rumeni Bikaya ndashaka ko usubira gushiramwo akandi ga freestyle ntangorane mpore mwana wa mama nta mvura idahita naho upita pita uri kuhiga ico rirenza rikarengo pita pita hands up hari umunsi bizohera banyita umwana w'imfuvyi yakuza atagira abavyeyi abisi bahinduka banyambika iceyi banyita umubandi banyita igitandero nta busambiro naho mbona nonyikira mugasho ni muhira nama mu vyago nk'umwana w'intambara aho nciye barazira umwana w'imfuvyi yumvira mu rusaku akirinda gakuku mwana w'ibarabara arironderera zinduka mu gatonda rondera icafu fungura kitanda ntagira ikarato niyo matera hageze kwifukire pe nico yifuka y'amatageti y'amawanted kugumanyanga kora kugubisanga rimwo polisi zimufashe zihita zimukamata uba mwitwa Big J Rumeni Bikaya na wingozi hali ya kuruhororo aho nyene tukiri ngaho ufise indirimbo numvise nshasha ivuga ku buzima ebana ijya ndirimbo woduha kapera kidogo ubamwita umuniga umwana ataryoherwa yamana umujinya kubwisi yamugamiye anniversaire imbere yiwe ntumubwire n'umunsi yavukiye ko we ntaniwo yibuka musanga mwiyarara rikarinywesha amaganja ku makoro ku makaribu manini mukuyibagiza icungu mu maso harakanye sura yaragatanye kugubibaza agendana mikota bamubonye amazu barugara nakwihanganagira mu mifuka aracomora yamamwimakomba mwirigara n'amaniga manafashe umwana atsinde iyo ntambara uyu mwana w'ibarabara ntiyabigomba ntiyabishaka hari abamuturubika bakamurya umutima bibaho n'ukuri bibaho aho nyene Big J turi ngaho hari indirimbo yawe mwakoranye n'umutipe yitwa Depite ijya ndirimbo ubwo ntabwo baba warayibagiye jewe abantu urazi ko abantu benshi bambaza ngo guhibongoza ngo ntango batazi bambara ngo urazukore R&B jani narazikoze guhibongoza ndabizi ijya ndirimbo narakunze verse yawe kabisa ndashaka yuko woyinkubitira n'abakunzi bamenya n'ibimedia bakayimenya Osheri sweetie baju abisi baragoye nibuka tugikundana ntivyabahimbaye birigwa bavuga ibibi vyawe ivyiza vyawe babibajeje nabibonye bamaze imisozi basirisimba bisasira urukundo rwacu baja mu bapfumu kurogesha barondera ico dutanya nibacira birarura kuki wawe narashitse ati wawe narashitse tuzova muri kopinage tugire mariage n'abagenzi bazoba baje n'amakado muri ambaraje tushira umuryango kuko bigijinda gukunda tugira umuryango umvyarire hungu nakobwa reka uyandekera umwana reka uyandekera umwana uyu mwana ni uba mwitwa Big J Rumeni Bikaya Big J impano yawe irarenze muta ariko gusa kuba Big J yagerageje kuduha amakuru yiwe nta kuntu twoca tubigeza ngaho reka tuje guhigarandira promoter n'abandi bajejwe vya entertainment kugira ngo bashobore kugira amakuru yandi baduhaye yongera kwayo kugira ngo abakunzi b'umuziki ndundi n'abakunzi ba Big J Rumeni Bikaya n'amakurikirana rebo yawe entertainment mushobore kugira ide iri for musigarana ku ico kibazo hama Big J turagushimiye ikintu je novuga rero ko ndagusezera je no sabara kandi novuga ku media nga kuri menya nibi media umviriza ni cyambere na mbere randi promoter nyambabona ari mukuri
nazi nyene abivugisha ukuri kugira abantu bamenye aza bivugisha ukuri areka iryo terabwoba nyamba abujije bajya basema vumba bande canke baheza kugira ntibankoresha ibiganiro none araza kugenda hagarike buja FM ntibanshire mu kiganiro araza kugenda hagarike izahite kamera dose hagarike kugira ngo ntibankoreshe mani ugize ko ntigira somanura je narakoze je ndi muri je yabuze promotion ahubwo nongera nsaba abakunzi b'umuziki banshigikire bamfashe wumva ubona ko vyogenda neza amfashe ubufasha Jimmy Star ndayifise nkora akazi kubera talent yanje nimfire kubusa ya aho nyene tukiri ngaho uwoshaka gukurikirana nk'ibikorwa vyawe kugira urumva hari abantu benshi baba boss ngaha bakunda umuziki ariko bifuza kugufasha mu gimbere yo kugufasha bashaka kubanza kubona nk'ibikorwa vyawe uwo kenera ibikorwa vyawe yo bitora he bo je kawaida urubuga rushasha kwera urubuga rwa bisuba ngo nta mboga nari mfise ubu naho urujundi rubuga rushasha bivanye n'ibindi kwivanye gutuho turabona iterambere ry'umuziki ubu rubuga rwanje shasha ni Big J Rumeni Bikaya naho kwandika Big J Rumeni Bikaya nkurikirana nawe YouTube ukene naho muri Facebook yanje muri Facebook ni Big J Burundi na page yanje nuko nyene hama ari umuntu wese akeneye ko tuganira akeneye gushira ko umufasha natomara ubufasha akampanura ariko ikintu gikeneye ko nta muntu aburi byo amuhanura nizo mbuga ntorako aho nyene Big J tukiri ngaho ijya ndirimbo yawe nshasha turabona umenga ntirikiraduza amaviews vyo babiva ku bo kutaduza views indirimbo burya audio na video shico kimwe ijya kabadiya ndimba ariko kuzana video narakoze video nyambara uburozi bwa bajya bative bakoresha disque diri irasha disque diri mwo clip yanje irasha imaze gusha rero clip nico kubina cyambuka tireka ngushiremwo nkore basi nkora video nkora ndekure audio ariko audio ahigi kiragira nje ndashima siya irikiraduga ni kujya nyene ariko nize yuko kubera ndiko nditegura gushutinga ka video umuntu wese kumva ko nterera muri video yanje azondondere hama nyene tuganire nyene afashe n'indungu iyo clip ivuga kujya ndirimbo n'abantu benshi bansaba video yako n'irya ndirimbira akazi sinabijya gusa je mbise ibikorwa byinshi se stock ya album inabitse tureke nabajya je bajya batankoreye je stock ya album ibitse kandi ndirimbo zifise ama quality zifise ama quality ngina abantu bamfasha ninjire mu clip 2024 nibaza ko ari umwaka w'umugisha imbere yiwanje ndavyumva mu mwaka w'umugisha naboroga nibaza ko ntibazotsinda je bangwanyije imyaka myinshi ariko ubu ndababwiye ati bayi mwihangane kari nyuma karahinda aho nyene tukiri ngaho abakunzi bamenya nibi media muje kuri YouTube channel mwandike ti Big J Rumeni Bikaya mugire subscribe mwongere mukurikirane n'ibikorwa vyo kuko mwumvise yuko n'umuntu afise tara kandi ashoboye kuririmba indifuza yuko remuraba ukuntu mumushigikira ikindi naco abakunzi bamenya nibi media nkuko mubandanye mubana natwe ndifuza yuko muraba ukuntu mukorana ingoga dushobore gukwiza ababone basabwa kugira ngo natwe twishobore kwicara mu vyicaro vy'abakuru hama ico tubijeje nuko tugiye kubakurikiranira mutananirwa kugira ngo turabe nyimba ashobora kunanirwa ubutu kuri bitwumvise canke ashobora kubandanya komeye nka kwa kunda avuga yuko ari mutananirwa tubimenye bakunzi bamenya nibi media akajambo kamwe kuri Big J yose basigarana ibana je ndabemereye randi ni ibintu bibiri abona ni ibintu bibiri kuko kudahana imbwa vyorora imisega urumva hamwe atompa ibintu vy'iwanje ndabarahiye nyamba afise umuryango nyamba afise umusheri ataze tuvugane baramubura bamubona nuko bimeze ngo ki Big J nyamba afise umuryango kandi azi ko ufise nyamba afise umusheri ataze asaba imbabazi ndamurahiye ndikimye ku kindi umuryango uramubura bayivuge kuri televiziyo sawa ni kuri menya nibi media niyo mpamvu twahise menya nibi media ibitari bike murabibonye bigiye gukurikira kuri mutananirwa rindira turabere ko azohavurana nigwa canke azobandanya komeye mwugo rugamba bagiye guhuriyamo na Big J Rumeni Bikaya ama rero tubashimire kuba mwadukurikiranye ibintu bikagenda neza stay tuned kuri menya nibi media no kuri Big J Rumeni Bikaya yes mani baheza